Bene data mwibuka Yesu baramubagiye ati tuzomenya gute abakozi b'Imana bukuri. Arababwira ngo muzobamenyera kuvyo bama. Kandi uko kwama ntavuga ibyo mwamye kera, avuga ibyo muri ko murama. Yavuze ngo muzobamenyera kuvyo bama bisigura ngo ni vyamwa bariko barama ikigihe. Apana ibyo bamye kera. Kuko dusanga abantu turi muri seve. Ngo je ngo kera ngo nari inkomeye, ngo je ngo kera ngo nahora ndumukozi w'Imana mwiza. Ngo iyo mbona kare ngo narakora amafungo, ngo iyo mbona kare nasengera abagwayi. Si kera turiko tuvuga agakiza kabuno kubu nyene. Imana ishimwe cyane. Amababi arashobora kuba menshi ariko ntukangwe n'amababi. Haleluya. Kuririmba n'amababi, kuvuga ubutumwa n'amababi, ivyo byose ukora, kuba umudiyakoni n'amababi, kugenda muri byo gutanga amafaranga menshi n'amababi, ibi byose n'amababi, ariko harakenewe ivyamwa. Guno musa abantu bose bari muri nimbukunda Yesu sema ame ivyo dudagura ni biki? Yesu arakeneye ivyamwa, nakeneye amababi. Bene data dusangiye ukwemera muri Kristo Yesu, murakurikirana umukozi w'Imana Ndohezu Jean Claude muzezo shengero abaserukira Holy Mountain of Christ Ministry. Ikiganiro cyanyu mukunda kandi munyotewe ni isoko y'umwidegemvyo. Isoko y'umwidegemvyo irabereka uko Yesu ariwe kuri n'umwidegemvyo tugomba gukurikirana. Ijambo ry'Imana twama tubabwira rifatira muri Yohana 8:32 bavuga ngo muzomenya ukuri kandi uko kuri nako kuzoba kwidegemvya. Umwana ni abakwidegemvya muzoba bidegemvya ukuri. Uwo ni Kristo niwe mwana niwe aduha umwidegemvyo. Kaze muri cyaganiro cyanyu uyu munsi ndabazaniye teme ivuga ngo Yesu araje kuvuma amababi mw'ishengero. Yesu araje kuvuma amababi mw'ishengero. Turasoma ijambo ry'Imana ryo muri Luka 13:6. Haravuga ngo umusukoni w'ingumba kandi abakiriye umugani ati habaye umuntu yari afise umusukoni watewe mu ruzabibu rwiwe, araza awurondera ku isukoni arazibura. Abwira umukozi w'uruzabibu ati raba none imyaka ibaye 3 nza kurondera isukoni kuri uyu musukoni sinzibone, uwuce ugasarira iki aha hantu? Nawe aramwishura ati ndenda mugenzi, ureke uyu mwaka nawo ndaworohereze ndawutabirire, hanyuma ni wami isukoni bizoba ari byiza, ariko nutama uzowuca. Imana ishimwe cyane. Bene data dusangiye ukwemera, nagomba ngusubire kandi kubabwira iki kintu gikomeye. Nama ndababwira bene data ko iki gihe abantu benshi bari mu gushaka kumenyekana. Iki gihe abantu benshi bari mu gushaka ko bagira amasikse, bamenye kuri umukozi w'Imana akomeye, bamenye kuri gihangange, bamenye kufisa amamodoka, bamenye kufisa amazu. Mbese abantu bariko bararata amazu nk'agakiza. Abantu uyu mwanya bariko baraza bafata ibyo batunze, ukamenga kugira sikse no kuba umuntu rurangiranwa, umenga hari ikintu bitwaye Imana. Bene data reka ndababwirira ijambo rikomeye cyane. Yesu yazanywe no kuduha agakiza twari twaratakaje muri Edeni. Yesu yaje kutugarurira identite, yaje kutugarurira ubu Kristo, akaranga Kristo twari twaratakaje kubera kuko Adamu yari yarataye, yari yarahisemo nabi. Nuko ikiganiro giheruka kuvugwa cyababwira. Uyu munsi nje kubabwira ikiganiro kiza kubereka ubugira kandi yuko Yesu atihangana kutama kumishengero. Uyu munsi abakristo benshi turamara imyaka myinshi mu rushengero, tukaba pastori, tukaba bavuga butumwa, tukaba apotre, tukaba profete, ariko reka nkubwire agakiza na titre waronse biratandukanye. Abantu benshi bariko baracika intege kubera kuko babona bo babona imbere umenga barataye intumbero canke bariko ibyo bari babiteze ko ntibariko babibona. Bene data mwibuka Yesu baramubagiye ati tuzomenya gute abakozi b'Imana bukuri. Arababwira ngo muzobamenyera kuvyo bama. Kandi uko kwama ntavuga ibyo mwamye kera, avuga ibyo muri ko murama. Yavuze ngo muzobamenyera kuvyo bama bisigura ngo ni vyamwa bariko barama ikigihe, apana ibyo bamye kera. Kuko dusanga abantu turi muri seve. Ngo je ngo kera ngo nari inkomeye, ngo je ngo kera ngo nahora ndumukozi w'Imana mwiza, ngo iyo mbona kare ngo narakora amafungo, ngo iyo mbona kare nasengera abagwayi. Si kera turiko tuvuga agakiza kabuno kubu nyene. Imana ishimwe cyane. Wowe uri umuririmbyi, wowe uri umuvuga butumwa, wowe ukorera Imana nagenda kubwire ngo ishaka ivyamwa ntishaka amababi. Uyu munsi
Yesu yatubwiye ku umugani w'umusukoni. Uyu musukoni usomye version muri Mariko 11:12 kumanuka gato kuri 14 barakubwira ngo uyu musukoni Yesu yarawuvunye ngo ntiwari mu gihe cyawo cyo kwama. Umuntu yo kwibaza yuko uwo musukoni wowe wararenganije ngo ntiwari mu gihe cyawo cyo kwama. Mugabo ngaha muri Luka havuze ngo hari hagiye kumara imyaka nk'itatu uyu musukoni utari kurama. Mugabo amababi yari amababi menshi. Reka ndakubwira iki kintu mwene data, amababi arashobora kuba menshi ariko ntukangwe n'amababi. Haleluya. Kuririmba n'amababi, kuvuga ubutumwa n'amababi, ibyo byose ukora, kuba umudiyakoni n'amababi, kugenda muri byo gutanga amafaranga menshi n'amababi. Igikenewe rero turakeneye ibyamwa. Yesu yarashonje bene data, Yesu yarashonje, yarakeneye ibyamwa ntiyarakeneye amababi. Niyo mpamvu yababaye avuma n'uriya musukoni, kuko kubona amababi gusa ntubone ibyamwa biragahera mu izina rya Yesu. Mwishengero uyu munsi dufise amababi menshi ariko Yesu aje kuvuma amababi adashaka kwama ivyamwa. Haleluya. Yusomye muri Yesaya 5 ku murongo wa 1 ushaka ku murongo w'7 ngo habari ko haraba indirimbo ngo y'uruzabibu. Uwateye uruzabibu ngo akavuga ngo ndababajwe n'uruzabibu rwanje, ntacyo ntari nararukoreye, nararututuriye, nararurimiriye, narushizemo imbuto, naruhaye amafumbire ngo mbenda naruzitirira, ngo ariko ruranka gwame bijabije. Aravuga ngo wa ruzabibu we ni giki ntagukoreye ko nagutereye neza nkagushiramo ifumbire nkagira ibintu byose nkashiramo uruzitiro, ni giki ntagukoreye cyatumye wewe wa ruzabibu we wiha kumaramaza ukama ibijabija ukama imbuto mbi atari z'uruzabibu. Aravuga ngo reba ikintu ngiye kugukorera, ngiye gukuraho uruzitiro, imbwebwe zinjire, ibikoko byinjire, byo n'uruzabibu kuko nari naragukoreye byose ariko wamye ibijabija. Mwene data uri kurankurikira kiganiro isoko y'umwidegemvye no munsi kikubwira ngo menya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Urumuririmbyi nivyo waririmba neza, ingabire wari uyifise ariko iyo ngabire ufise n'amababi. Harakeneye ivyamwa, kandi ivyamwa bene data nibibonekera mu rushengero, kuko mu rushengero twese turabamarika. Mu rushengero umuvuga butumwa bameze neza, mu rushengero umuririmbyi bameze neza. Reka usoke hanze hariya mu kibano cyawe abana bose bakubone biruke. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bafise ngo umurugo abantu bose babo bavuga ngo de bandaraje, ariko ari mu rushengero ugasanga ari karatwenga. Mwene data harakenewe ivyamwa ntihakenewe amababi. Yesu aregera ico cyamwa, aregera iyo mbuto akeneye kuyaha, yasanga atakiriko akayivuma. Yesu aje kuvuma ubugumba mu ishengero, kutama mu ishengero, kutama ivyamwa mu ishengero. Yesu aje kubivuma. Urumuririmbyi ariko Yesu hari ijambo yavuze rikomeye, yavuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe muzi wanje mwikoreze ingata yanjye ndabaremera ndabaruhura. Uno munsi bene data ni nkaho yavuze ngo nimuze abamanura n'abaduza ndabaruhure. Abamanura uno munsi dufise ikibazo, abahungu amapataro mu kuyambara murayamanura, abakobwa amajipo mukayaduza. Ni nkaho yaravuze ngo nimuze abaduza n'abamanura ndabaruhure. Nimuze kuri Yesu mwami ivyamwa bene data. Abaririmbyi baramaze kwishushanya, wowe usanga umuririmbyi w'Imana musemame ivyo dudagura ni biki? Yesu arakeneye ivyamwa, nakeneye amababi. Amababi yabaye menshi ariko ugasarira iki ngaha hantu. Yabajije ikibazo gikomeye, aravuga ngo ugasarira iki? Nukuvuga ngo usagarira iki, utege ambuteyanje yiki atavyamwogira. Haleluya. Bene data ndakeneye ngo twese tumenye, jewe na wewe tumenye ko Yesu akeneye ivyamwa adakeneye amababi. Raba ukuntu yabwiye uriya mucunzi w'uruzabibu, yamubwiye ngo umva mfashe ingingo yuko uru ruzabibu ndarutema. Imyaka 3 iraheze, yarakwihanganiye umwaka wa mbere, akwihanganira umwaka wa kabiri, akwihanganira umwaka wa gatatu, nanone uracabundabunda mu vyaha kandi wari witwa yuko wamenye Imana. Ndakubwira mwene data aracyaguhaye amahirwe yanyuma, kubera kuko umurinzi w'uruzabibu ari we mpwemu yera yavuze ngo banza umureke gato nsubire ngerageze ijyanyuma. Haleluya. Yesu arakongera amahirwe yanyuma mwene data. Yesu arakongera amahirwe yo kwama imbuto. Yesu arakongera amahirwe yo kuva mu mababi ukaja mu vyamwa. Uno munsi mpwemu yera guma tunihira iminiho itovugwa, arakeneye ko duhinduka mwene data. Ikiganiro cy'uno munsi cyari kije kukubwira ngo amababi si yakenewe ariko harakenewe ivyamwa. Biriya byose ukora n'amababi ariko Yesu arakeneye ivyamwa. Ndagize mbakubwira akakantu gakomeye, aho umudamu ngo yigeze kuba ariko ararima, arimye
yari afise n'umwana mu murima ngo abahigi ngo haduka ingwe. Iyo ngwe itangura konona ibintu mu kibano, ngo iri kironona ibintu. Iyo ngwe abahigi bayijya ko barayirukako, ngo mu kwiruka isanga wa mudamu ari kararima. Ngo isanze umudamu ari kararima, ngo iramubaza ngo wa mudamu uwo umfasha ukanyegeza ukabwira abahigi kutigeze umbona no kugirira neza nanje. Nta ciza kiva mu ngwe, nta ciza kiva mu cyaha, ibyo wanyegeje bizokugarukira. Maze ngo wa mudamu agira amahigwe, agira ikibabagwe, agira impuhwe, arabika yangwe ngo arayinyegeza mu gikwembe. Abahigi ngo baraza baravuga ngo ntangu tubone iciye ngaho kuri kironona ibintu, ngo ntayo nabonye. Barigira bararengana, ngo nyangwe ibone ngo yarengana, ngo irabwira wa mudamu ngo wakoze kunyegeza ariko nkeneye kurya ndashonje. Imana yacu nishimwe. Ndakwibutse kwingwe itarya ibyatsi iginyama. Umudamu ngo ntabyo mfise ndayigabura, iravuga ngo ma nkeneye kurya. Ngo umudamu ngo arabanza akura umwana wiwe ngo arayihirajya, ngo iramubwira ngo simpaze nkeneye nawe kukurya ndashonje. Na wa mudamu iramurya, yari yanyegeje yibaza ngo afise ibyo anyegeje. Ibyo byamwa wanka kwama ukaja kunyegeza icyaha n'umuriro, icyaha kizokurya, icyaha kizokwica. Hindukira mwene data nanje mpindukire, twubake ishengero rizima. Intambamyi zivahe, imitongano ivahe, kugwana bivahe, amaronka ari karavahe. Ibi byose byo kurondera inyungu biriko biraza mu mababi gusa. Uno munsi abantu turi mu makoti, turi mu bina biriya, mugabo ugasanga abimbere abindani bo kwa imbuto abandi byaramaze kunani. Reka umfashe mwene data dusenge Imana. Mana data twese mu ijuru, turagushimiye kandi turagukengurukiye. Jambo ryawe ryatweretse umusukoni byanse ko wama ngura wuvuma. Natwe uyu mwanya twumvise iri jambo, twumva turatsinzwe n'urubanza, twumva turabo kuvumika, twumva turabo ataco tumeze atako turi, kubera kuko ivyamwa byarabuze mwa kino gihe. Turi mu amababi gusa, amababi yasagaraye atacari karakora. Ndaseze ngo umuntu wese wumva ubutumwa bwiza ahinduke amababi abe n'ivyamwa byiza, abantu bavyamureko. Kujambo ryawe riravuga ngo nta giti cy'umusukoni cyo kwama imikere, kandi ngo nta n'igiti kibi cyo kwama ibyiza. Reka ndakwingingiye mwami Yesu uduhe kwama imbuto muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Murakoze Yesu abaho umugisha. Uwo mwariko muravugana ni wa wundi munzi nyine Nduwayezu Jean Claude. Ugifise icubaza hamagara kuri 62 majana 693 majana 771. Yesu abaho umugisha.